Bakunzi bacu, bakunzi ba B-Info, kandi baramutse ndabahe n'ikaze makino igano cacu cuno musi. Twongeye kuri micro za B-Info kugira ngo dushobore kubabwira ivyinshi biko biravugwa na cyane ku mirongo y'urugamba, ndavuga muri leta iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Sikamaze ndamutse cyane abadukurikirana bose aho barereye, yaba ari ngaha mu Burundi canke abari hanze y'u Burundi, mwumva bari muri Afrika, abari Europe, Asia, Amerika. Tubaramutse tubahe n'ikaze makino igano nkuko bisanzwe. Ntagomba ndi umwe muri studio kumwe n'umusisangozi niwe tugiye kubana kugira ngo dushobore kuyaga tubaha amakuru muri bwa buryo novuga bw'incamake. Bwana musisangozi, reka nangore ndakuramutse. Urakoze kundamutsa bwana journaliste, nanje ndakuramutse kandi ndamutse n'abadukurikiranye kumbure, nizere ko bari impore. Ego mu gatondo twaganiriye nabo, ariko tugarutse ku indi ncuro rero tubabwire amakuru idonido yaraye nayo ariko aririrwa cyane cyane mareka ravugwa hajya ku butaka bwa Kongo. Ako tutibagiye ko no mu Burundi hariho inkuru kumbure dushobora kuzibatohoreza y'ibintu byaraye bibaye, aho bamwe n'abandi bari kwibaza ati byabereye bijya bintu, aho ni foto ni video nashaka by'umukobwa n'umuntu w'igitsina gabo, ubona ko mu by'ukuri bari muri leta iri critique. Nabyo turashobora kubibaronderera umwanya tukayabashikiriza. No kubona musisangozi urakoze cyane. Mbere ko dutangura ikiganiro reka twifuriza umunsi mukuru abantu bose. Umunsi mukuru wa Prince Rwigwa Gasore. No munsi harabaye, sinzi ko twita umunsi mukuru wa naka canke anniversaire, ahubwo no bita yuko ari ukuyibuka incungu akaba n'umuganwa atari umugani Rudoviko Rwa Gasore, kuko yagandaguwe ku itariki nk'iyi, agandaguwe n'abansi b'amahoro, abansi biterambere ry'u Burundi. Akaba mbere abo banse nabo batumye tuba turi muri studio ya masaha, kuko twebwe ntabwo twari kuba turiko turavuga turakora akakazi ko turakora. Abansi b'igirwe nibo batumye duhaguruka kugira ngo kumbure turabe ko tworema ituze mu mitima y'abarundi, mu kubereka ukuri kubiriko biraba hano mu karere k'ibiyaga binini, na cyane cyane mu kudoma urutoki kuri bamwe n'abandi bigira basamandari mugabo bashaka kuba borema umutekano muke mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Urakoze cyane bwana musisangozi. Ni byinshi tugiye kuganira makino iganiro. Ikamanzi ndabasabe mwese duhuriye muri commentaire kugira ngo mugire ico muvuze n'ubwo duze umutima gusa canke idarapo, ubukoze ikintu gikomeye cyane biratuma tubona yuko tudatamba twirora. Ni byinshi tugoye kuganira mu mwakino kiganiro. Biraboneka neza yuko imigwano igikomeye ikiri kuwundi murego novuga kudasanzwe. Uko imisi yicuma Wazalendo yo iri mu kazi kose, ikomeza kwigarurira ibice bigiye bitandukanye, na cyane mu buce tuza kubabwira, ndetse turababwira ingene ama operation ari karagenda muri rusange. Bana musisangozi, turaza kwibanda cyane muri no territoire ya Kabare. Iboneka neza yuko nka 80% Wazalendo imaze kuba yigarurira ubuce bwose bwari bwamaze gufatwa n'izinyeshamba muri rusange. Kabisa musisangozi atubwira ingene aya ma operation yagenze, ndetse anatubwire n'ubuce yashoboye kuberamo n'ingene byashoboye kurangira. Kaze kandi kuri B-Info Plus kugira ngo ushobore kutubwira neza neza twerekeze muri territoire ya Kabare. Urakoze cyane bwana journaliste. Muri territoire ya Kabare abazungu bari kubavuga ngo hari kuhabera amateatre. Mu kintu twitwoyita nka zaninde, mu Kinyarwanda naho tukabita kari kinamico ziriko zirabira hano muri territoire ya Kabare, kuko hari ko haba imigwano ikomeye cyane iguma yisubiriza, hamwe kumva ngo abawazendo bahafashe, mugabo nyuma y'iminsi tukumva hasubiye kubera imigwano abawazendo bari ko baronda gufata hahandi kandi bari barahafashe. Nitumenye ingene bahava, mugabo tukumva ngo bari ko bahagwanira kandi bari barahafashe. Ariko kumbure twizere ko kuri incuro atari ko biriko biragenda, kuko kuri incuro tuko turabona abawazalendo bariko barakora ama operation agamije ku kintu runaka, afise objectif bitandukanye no muri ya misi yahera, aho wumva ko bagwana ari kugira gusa bagwane berekane ko babaho atantumbero bafise. Yagenda bukava gacafata ifoto, voilà bagaca bifotoza batanga video tugira twafate mu kanya mitego, voilà. So ubu rero kuri incuro tuko turabona bitandukanye cyane, kuko baratanga novuga intumbero y'ibintu bagiye gukora, kandi mu by'ukuri ukabona ko bariko bagerageza kuja muri ya angle ya bya bintu batanga bagiye gukora. So kuri incuro rero
ku munsi w'ejo twarabashikirije aho hari ko habera imigwano turacyana muri Kabare nyene cyane cyane muri hano muri Chivanga aho Wazalendo twababwiye ko bari bamaze kwigarurira uduce tugira kuri tune hari ku munsi w'ejo ariko byarangiye aba Wazalendo Chivanga yose bayibitseko ni kuvuga inyeshamba zarose umuriro kabisa ziraremeyegwa biba ngombwa yuko zikinjura inyuma yaho zitakaje abagwanya batari bake ibigwanisho bitari bike birafatwa baca bahitamo kugira iki gukinjura abari basigaye yes umunsi w'ejo twakoze Chivanga amaze gukuramo ubuce bune mugabo vyagiye kurangira Chivanga yose yarakomeje ibitero mu buce bwose bwari busigaye irayibikako ubu Chivanga yose ifiswe n'aba Wazalendo ngira ngo abakunze gukurikiranira hafi ibyo ngaho muri Kongo babonye ama video atandukanye aho ndetse abenegihugu b'abakongomani baba civile buziyemwo abatamakazi abasore inkumi abana imiyabaga bari mu mabarabara bariko bagaragaza umunezero bien sûr baryoherewe igikorwa cyari giheje gukorwa n'abawazano cyo kuribera iyi kano gace ka Chivanga so mugabo rero ibi leta y'u Rwanda imaze kumva yuko aba RDF bomwe muri Chivanga reka nkoresha imvugo yuko umujinya waciye uduga cyane gose baca barungika ikitaraganya abasirikare ba RDF bajabutse n'ubwato byensire bashikira muri Goma kugira ngo barabe yuko baza gusubira kwisubiza iyi Chivanga mu maguru masha haje igitigiri kinini cyane gose bwana journaliste c'abasirikare nta nubwo banaraye muri Goma nako muri Bukavu plutôt kuko bashikiye muri Bukavu nta nubwo banaharaye nta nubwo banahatevye burutse amato baca baburiza amamodoka bijya bikamyo bya gisirikare bamwe baca batwagwa kuri axe twabita Jomamfu bamwe baca batwagwa kuri axe ya Kamanyora abandi baca batwagwa kuri axe ya Shabunda abandi muri Mwenga tutibagiye yuko rero hari abandi kumbure baciye barungikwa directement hano muri Chivanga kugira ngo barabe yuko hari ico bosha bokora mugabo ntabwo bashoboye kugarura kuko amazi ramaze kurenga inkombe Wazalendo yari yamaze kuhigarurira bene gihugu bari mwibarabara bari ko baririmba intsinzi bari bahejeje gushikanwa ko ni coalition ya FARDC tuko turabona mu byukuri iyi coalition ya FARDC bari ko babitwamo neza cyane ku rugero rwaho novuga ko bari ko barashimisha abakongomani kuri incuro ntabwo bikiri bya bindi aho babona mu FARDC bakamutera amabuye bamwagiriza ko ari umutretre bamwagiriza ibinabiriya bidafashe kuri incuro turiko turabona umwene gihugu abonye mu FARDC amugurira amazi ikiro ni ikintu gihambaye cyane gose kuko kuba FARDC yashoboye kandi novuga kwisubiza gateka no kwigarurira kandi imitima y'abene gihugu iki ni ikintu gihambaye cyane mu buzima bw'igihugu cya Kongo kuko biragaragaza yuko bariko bakora ibikorwa bakagombye kuba barakoze ubwa mbere mbugo wa wundi aho ko wose bawuta umucererwa reka rero turabe yuko umwanya batakaje cyangwa se uduce batakaje baza kutugaruza singe no byumva mukindi bavuga ngo ureka ngo kugarura impene kiri hafi yamara kurenga impinga ubwo rero reka batangire kwabira rero nka zino nyeshamba turabe ko buno buce bashobora kubwigaruza cyane gose kuyindi ncuro rero twabonye Wazalendo uyu munsi mu bucagucago yazindutse igaba ibindi bitero hano nyene muri Kabare imigwano ikomeje muri territoire ya Kabare pardon ariko kandi twaronse nandi makuru yuko no muri Karehe naho nyene ibintu bitameze neza kumbure tuyagaruka mu kindi kiganiro tubereke neza ingene muri Karehe hameze ariko kuri inco mudukundire tubereke hano muri Kabare muri Kabare Wazalendo yazindutse igaba bitero mu gace bita Chombo nakandi kitwa Chibinda akitwa Kashanja akitwa Kafurumaya aha hose no Wazalendo yazindutse igaba bitero mu gatondo ikihura rero n'inyeshamba za nkoshi bwo kuvuba
zari zavuvye mugabo barakozanya ko mu buryo novuga buri professionnel kuko nabo wazarenda ubu ujya kwa CFRDC barafise ibigwanisho si bya bindi baja kuri front bafise inkozi ibiri zitatu batwaye n'imipanga n'iki n'imigobore kabisa. Amakuru dukura hajya muri ujya buce aratubwira yuko hatanguye humvikana ugwamo gubiturika, bumva ko mu by'ukuri ari biturika biremereye bifise inguvu. Nyuma yaho hakurikira n'inkozi ziremereye, ubwo rero baba barambikanye ugwamo rw'amasasu rurasekera mugabo biza kurangira zino nyeshamba zirushijwe inguvu zica zirayabangira ingata. Magingo aya twicaye muri studio buno buce bwose uko ari bune, ndavuga Chombo, Chibinda, Kashanja hamwe na Kafurumaya wazarendo yamaze kutwibikako. Ubu niyo idufise bariko barondeza kumbure inyeshamba zoba zabuze ingene zero priya zijane n'izindi bazishira bazambika ikamba, kuko ubujya buce bwose wazarendo yamaze kubwibikako. Ibi rero ni ibintu bikomeza gutanga icizere cyane abona journaliste ku bakongomani, ariko kandi turiko turabibona muri gwa rugamba president wa Kongo yatanguza. Urumwe yavuga yuko atazopfa asubiye mu biganiro nka hamwe ibiganiro vya Doha na Amerika atakintu vyovamo. N'ubushizera bivuze aho yavuze ngo ntabwo tuzosubira kugiranira ibiganiro nka bijya, ariko ibiganiro hagati y'abakongomani vyo bizokoma bihari. Kuba hari abakongomani bavuga ko ari byo tubaduhuriza ko nk'abakongomani ibyo tuzoganira nta kibazo, mugabo ibiganiro nka bya bindi byo kuronde by'amagaburanyama ibi ntabwo tuzobisubiramwo. Mandi majambo haje yagaragaje yuko umuntu wese atazoba ari umukongomani azovogera igihugu ca Kongo, uwo kabisa bazohangana n'igihugu ca Kongo civuye inyuma. Nivyo tuko turabona aho wazarendo wumva yagavye ibitero ubuce yabwibitse ko, aho naho twumva ngo zimbwebwe nazo zagavye ibitero tukumva ngo zasubijwe inyuma zikanagenda mbere banazikuyemwo abatagira uko bangana n'ibigwanisho bitagira uko bangana bakabisiga ngaho. So ibi rero biragaragaza yuko Chirombo yakenyeye urugamba yarubangiye ingata ntakiri mu majambo, ubu ari mu bikorwa. Aha ndabona yuko iterritoire ya Kabare dushobora no kumva ku munsi wejo yose bamaze kuyigarurira. Ibi ni ibintu bishoboka, bace babandanya rero banshena hamwe ni territoire ya Karehe. Urakoze cyane bwana Musango uduhaye. Twari muri Sud Kivu, reka rero tujya muri Nord Kivu gatubwira imbere yuko turangiza amakuru yacu yakakanya. Bwana Musanguzi, tumaze imisi tubabwira ingene twifashe muri Walikale. Turashaka tubwire situation actuelle ingene muri Walikale kugeza ano mango byifashe. Nege twari tuzi yuko cyangwa twaguma twumva yuko iyi nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zakomeje kurunda ingabo mu micungararo ya Pinga kugira ngo bikunde bigarurire Pinga. Ni nyuma y'igihe gito FARDC ibomoye ikiraro cyari gisanzwe gihuza Masisi na Walikale cyitwa Minjenje. Mu gace bita Minjenje yari kirahubaka mugabo birangira FARDC kiraje. Bavuga yuko ico kiraro igomba arico kizotuma bajanirwa ico muri Mpeti na Pinga. Nuko ndavyibuka kumbura. Turashaka tubwire situation actuelle ko vyifashe kano kanya nga muri Walikale. Urakoze cyane bwana journaliste. Muri Walikale nta bishasha ndahafise muri kano kanya, umugabo ico nzi coco nuko intambara zikomeje gusekera hajya muri Walikale. Ntabwo mu by'ukuri iyi coalition FARDC iri kirorohereza zino mbwebwe za Sarambwe, bakomeje kuzirasa bivuye inyuma bazambura uduce tumwe n'utundi, ariko kandi no na zino nyeshamba ubwazo ziko ziri reportinga mbugwa wa wundi. Hari umuntu twakutuganira ari hajya muri Walikale, we yavuga muri Masisi nako wavuga yuko ngo igitigiri kiri hejuru cyane. Yashatse manje majambo yashatse kuvuga ibice 100% byo bari kwa reportinga ngo n'abahutu. Aho yashaka gutanga ubusobanuro yerekana yuko bari abahutu bari bagiye
gufasha urugamba z'ijyambwe za Sarambwe na RDF ngo yuko ngo bari bayovye ngo bari batamurongo rero ngo bajijutse noneho bakeneye guhambya bene wabo mandi majambo yashatse kwerekana yuko yo bari intambara y'amoko kumbure ari intambara y'abatutsi contre abahutu usibye ko atoba yataye cyane gose mugabo ziyanyishamba zirafise amayeri menshi cyane gose yo gukoresha abantu bo mu bwoko bw'abahutu kugira ngo barabe ingene bashobora gushika ku ntumbero yabo so ariko gusa tukiri muri Nord Kivu mbabarire ahubwo ndabatware muri Rucuro muri Rucuro niho nabonye habaye imigwano itoroshe muri Rucuro zino nyeshamba zazindutse zigaba bitero mu bucagucagu bwo kuri uyu wa mbere igenekezo ya 13 ukwezi kw'icumi ni bitero bagavye ndabiteye ko kumbure bari bashatse kwihora bihorera babo bamaze iminsi bariko baraswa n'indege bamaze iminsi bariko barashimutwa bamaze iminsi bariko baricwa ni kwa FARDC abiturutse ku kuntu bariko barabagaba kwitero mu buryo butunguranye kandi nabo bakaba batagifise n'inguvu ubundi gutakaza inguvu kuzinyeshamba bifise amanzi ya menshi bifise novuga amafakti menshi ubu ntibakironka akavitamine kwiye hano muri za Rucuro wanashaka na masino warikare ntibakironka ingene babashikanira ibyo ibifungurwa ntibakironka ingene baronka amaranfor ntibakironka ingene babashikanira ama munition donc ayera amafakti menshi yakatuma zino nyeshamba zitakaza inguvu so kuri incuro rero zazindutse zigaba ibitero bikomeye cyane hano muri lokalite ya Bukombo kandi abantu bamaze iminsi bagwanira cyane gose muri Bukombo isheferi ya Bwito territoire nabivuze ni muri Rucuro no bamaze iminsi bariko barasekanira uyu munsi rero zino nyeshamba saa 11 y'ubucagucagu zazindutse zigaba ibitero ku birindiro by'aba wazarendo nkuko amakuru tuyahabwa n'umutware wahajya muri Bukombo aremeza yuko mu by'ukuri zino nyeshamba zagavye igitero kiremereye mugabo agacavuga kuri ndurande yuko aba wazarendo nabo ntabwo bareze amaboko bamaze kumva nyeshamba zakije umuriro nabo baciye batsa umuriro ubwo bica birayangara nyuma rero kuyangara batanye mu mitwe kabisa bikomeye mugabo biza kurangira zino nyeshamba izitari nke zihasize ubuzima ariko kandi no kuri ndurande nabo wazarendo nabo nyene hariho abashoboye kuhasiga ubuzima gusa byabaye nkuko byagenze ku munsi wejo zino nyeshamba ntabwo zashoboye kuresista byaciye bituma zino nyeshamba zisubira inyuma izari zigisigaye zikomeye ziratatanira mu bice byegereye plutôt hano muri Bukombo so ariko tumenye twibutse badukurikirana yuko bwana journaliste hano muri territoire ya Rucuro hamaze iminsi hariko harabera intambara zikomeye cyane ku buryo nariko ndaraba ubuce muri indwi duhejeje bwaberemo intambara n'ubuce burenga 36 hano muri Rucuro ahantu ushobora nko kubabwira nk'agace kitwa Butare Ruza Kagando Munguli Buana Katanga Muti Mariba Kihondo Buhambi Mutanga Kamena Marata Mugogo Rubwe Kanyatsi n'ubundi bwinshi hose n'ahantu habereye intambara kandi rero ubwo hano hagiye habe intambara hose hacaga ntagaragara novuga abantu gutizabo kuva mu ngo zabo bagahunga kandi urumva nyine y'abantu bataye ngo zabo hariho abahitanwa kumbura intambara hariho abahakomerekera ubwo ucabumva yuko nyene n'agatika kazina muntu kaba kahonyanzwe iyo birinze bimera nkuko so aba rero abatware buno buce butandukanye bariko bakomira induru obasaba batakambira atako ngo yuko yogwiza inguvu hano muri territoire ya Rucuro kugira ngo barabe ingene mu by'ukuri bashobora kubarengera bakabakurako uyu mwasi akomeje kubakorera amahano kubakorera ibyamfurambi kumbure kubakorera amabinde ngakamere kubera yuko kumbure
ibyo ariko arabarondera ko atariko arabironka. Nuko kwa Musangozi twavuganye vyinshi, reka mu kurangiza ukaba ufise ico urenzako, urafise akanya kugira ngo ushobore kwibwira abakunzi bacu, abakunzi ba B-Info, ariko atakindi kumbure urakibabwira mu bindi bigano byacu tuza kubahereza. Ntabwo tugomba kuvuga byinshi bwana journaliste kubera ko twarabasezeraniye ko tuza turabarambira. Yes. Ibyo kuvuga ntabwo bibuze. Hariho ama information numvise uyu munsi ahantu bariko baragwanira, reka kumbure turaza kubigaruka ko mu kindi kiganiro cyacu uco hanyuma. Gusa dusabe abakunzi ba B-Info kugumana natwe, kuza murasangiza abandi ibiganiro byacu, kuko ibiganiro mu by'ukuri bitaba bihengamye, byerekana ukuri kw'ibiriko birabera ku mirongo y'urugamba, ariko kandi tunahurira muri commentaire nk'uko journaliste yabivuze. Ubona udafise kimwe canke bibiri wovuga ku nkuru tuba twabashikirije, tumuduza imitima canke amashurwe kugira ngo tubone yuko tutego turatamba twirorera. Nuko kananje shimira cyane abantu bose twabanye mu kino kiganiro. Ndizera yuko Musangozi yababwiye byinshi bijanye n'imigwano, kumbure turongera duhure mu bindi biganiro nitwumva ayandi makuru menshi bisaba yuko tubashikiriza. Turahari kugira ngo dushobore kubaha ibyo ari byo byose biko biravugwa, na cyane ku butaka bwa Kongo niho tukiri. Kandi ndabashimire cyane, Uwiteka akomeze kubagirira neza. Bye bye.